kugaruka uyu mwana nawe umugore mwabyaranye umwana murubaka musanzwe muri mu nzu. Uyu mugore umunyina w'umwana ni kiwerewere. Gute kugira uvyarane ni kiwerewere? Ni kirofu urumva vyahindutse mu nyuma ntarimo bikora neza guta Bawden. Niwe muri nivyo basi wifuza yuko ufasha ugahawe featuring? Nta n'umuntu wana featuring nawe. Basi uwo yigusaba? Nta n'umwenzi. Nta n'umuzi? Oya. Wiri kutabazi nande radio? Nta mwanya mbafise y'amaradiyo. Usaje nabonye kuri YouTube umuntu bitani wetu. Wetu uramutse. Wetu ndamu. Kandi ndamuzi cyane. Utuntu tw'amafilime y'amakomedi ya Yesu. Hero bakuzi ba Remix TV ndabaramukije Remix kuri microphone za Remix TV ndize fata microphone za Remix TV na exclusive tameze neza niyo mpamvu tutazigera tubadekonera bakuzi muri ba Remix TV tubavumburiye umuririmbyi ariko abikora neza muri industry ya Buja Flavor muramuzi yarivye ama hit song menshi niyo mpamvu tutazigera tubadekonera mukubazania bandanya mudukurikirana kuko urazi ko nitwegera tudekona tukikubazania wa muririmbyi nyene yaririmba za ndirimbo kandi mwagiye mukunda reka tugende tumuramutse hanyuma abaganiriye twarika arakora na video y'indirimbo reka tugere tumuramutse hama abaganiriye no muririmbyi yakoze video nziza cyane bakozi ba Remix TV bandanya muri kumwe natwe kugira nabana bamusengereye urabize umuririmbyi yakoze neza nirazima mwirukire cyane ari kumwe n'umwana reka tumuramutse kugira tubandanye tubazanira ya exclusive tenyene mwifuza. Bawden ni sawa? Yo ni sawa bimeze gute ni fresh. Bawden wicaye ngaha ni giki cyakuzanye? Jendi ngani mondaruka mvuye gukora video y'ibindimbo bitani bishasha ndi kumwe n'umwana wanje Brenda ngana uramubona uyendi poina monda mwaka Uganda ku muhogo. Bawden uri kuranywa inzoga wafundikiye bibi? Nariye vyinshi mvane nibagiye. Reka nicare basi ngaha kugira tuganire bakozi ba Remix TV twarababwiye yuko tuzazigera tudekona zo kwamba tubazaniye ama exclusive tenyene mwifuza uni Bawden no murindi yakoze indirimbo nyinshi. Bawden kuri ya ndirimbo nyene abantu bakunze kandi nyene bakumenyeyeho ni iyo baririmbiye kugira bakumenye. Mana yanje ndagufukamire nzamura ibiganza hejuru ukari uganje musino mwijuru kwisi ari meshi amarira nayo niyigera era Bawden. Mwamwumvise ni Bawden yabazana indirimbo nziza kandi irikira bisha bigacika nga muri Buja Flavor kandi indirimbo ni bishasha iyo ndirimbo dusanzwe uriko urabikora video tucifuza yuko tuganira Bawden indirimbo ubona izohindura iki ku buzima bwa Bawden? Ku buzima bwa Bawden kizohindura ko aro bigira muri misi ngo nibo bamenyekanye cyane gose ngo nibo barimo bavuga ku maradiyo cyane gose kizohindura ko nikosora. Iryo kosora rizoza rihindura umuziki ndundi cyangwa bizohindura ku buzima bwa Bawden? Bizohindura kuri vyose. Byose uvuga yuko byohinduka ni nkibihe ubona yuko byohinduka? Bawden aje bushasha kandi n'indirimbo n'umuziki w'indundi gituma bizohinduka. Aro bigira ngo ari kwiti bakavyonone nje kubakosora. Uje kubakosoza ni bishasha iyo ndirimbo ni bishasha uri kurayikorera video twabibonye nico twituma twifuza yuko tugusanga ngaha hanu wari wicaye uri kuraruhuka uyu mwana nawe umugore mwabyaranye umwana murubaka musanzwe muri mu nzu. Uyu mugore umunyina w'umwana ni kiwerewere. Gute kugira uvyarane ni kiwerewere? Ni kirofu urumva vyahindutse mu nyuma usanye n'umwana ni gwanje ndamukunda nk'umwana wanje. Mwana ni sawa? Akora mukije. Mambo? Jina lako? Brenda, mamako yuko wapi? Sijui. Haujui? Sasa babaka anaitwaje? Ita Bawden sina deni. Bawden sina deni. Unampenda? Ana nyimbo ngapi Nyingi? Unajua kuimba nyimbo za baba? Haujui hata moja? Najua ipi? Niimbie nyimbo ya baba. Haujui? Nasema baimbie nyimbo yangu. Imba sasa nyimbo ya papa. Mana yanje haujui? Imba sasa.
mwacu yame bakuzi ba Remix TV Agdisoni kuko abantu bamusengereye ni benshi n'umwana w'umustar muramuzi Bawden ko ari indirimbo nyinshi kandi zakunzwe cyane nico gituma urazi ngo hari nyama isazi ne lazima zihabe nico gituma urazi umustar ni kiyo cha jamii niyo mpamvu abantu benshi baje mu bodyguard mu bodyguard turiko tubona ngaha Bawden uraronka yo muhembe umunsi ndamu 50 vy'amarundi nahomvye cyane kuko atwara amahera menshi ndamuhemba ariko umuhembo no munsi yindi misi uzomuhemba uno munsi ndamuhemba Bawden uravuze yuko ugiye guhindura umuziki ndundi aho ubona ubondamye ni hehe ugomba we guhindura baravuze ko ugiye kubazanira abishasha ni hehe ubona ugiye guhindura mbona ugondamye cyambere na mbere je najanye muziki muri Kenya Tanzania South Africa Sudan, Zambia, indirimbo zandi bazivuze kwa Bawden. Nikuvuga iki rero? Nabonye indirimbo zanjye zivuga hariya bati bano bantu ntibari kuri hit bwo rero. Avuga ndembe impindure bishasha jimbe kuri hit. Icyo mbasa kumana za ndirimbo ziwanye n'izonda bafashe bamenyekane mu bindi bihugu. Yego. Aha nguwo umuririmbyi ubona yuko mutokorana nawe bona ari karakora nabi n'inkandi. Nta murimbyi ngano umwe nzijewe kana radio nfise umwe yakumviriza mazindwi imwe n'urusindege sinza barimvyi barimo ava ku maradi ico gihugu uvuze yuko uririnde gukazi none iki waje uva he je mu imisi narimvuye muri Zambia ubwo nabanze guca mu Buganda na Malawi mvuye mu Buganda je ndashikanga ivyo bintu vyahora bikuzana mu ivyo bihugu nakazi nyabaki nawe bijanye n'umuziki ni showbiz urabona Burundi ni gihugu gitoya cyane nko Bawden aho ndi mu Buyenzi uri mu Ijabe acamye ko Bawden ndi nga yakabiga cyane na makuru abari showbiz nyine ubwangende banyibagi garuke bankumbuye cyane urabaza n'indirimbo nibishasha wayikoreye mu Burundi cyangwa wayikoreye hanze y'igihugu nibishasha nayikoreye muri Loyon studio Loyon kwa mu Burundi Jojo nga mu Burundi studio twanye kontara ko nkora album zine amafaranga canke ugomba kumugira promotion canke n'amafaranga uramushira amafaranga zanzwe ari kuri hit naramurisha namurisha miliyoni 20 z'amarundi gira guhe album zine urifuza yuko gusubirana n'umugore wawe Chengene ku bagore bankunda n'abagore no kwifuza ko dusubirana nabo genda kazi genda umugore abagore bankunda nibeshe banongoza nibeshe none ikintu muba mwapfuye n'umugore kugira wiyumvire yuko umwana ashobora kuregwa na nyina wiwe mutari kumwe n'igihe na muri amafaranga asangiye mu Buganda miliyoni zibava afata indege araza tumanye iminsi 3 sanganzaniye inda y'indwi y'amezi 2 shandamangira aho nyene mubwo tumaze kuvyanoye nk'ibyo vy'abagore nka Jesse vyo ndika bose n'abagore bashaka abose barakwifuza Bawden nigiki kintu wewe woba ufise gituma abantu bakwirukira cyane kuko hariyo n'abastari batirukirwa nka ufise amaraso meza ku bantu n'igikundiro cishe ku bantu Bawden twe turifuza yuko turirimbira ijya niyo ndirimbo nibishasha kugira abakuzi ba Remix TV babe bararindiriye igishasha ya video nziza twasanze bariko baragufirima nibishasha amatwi asumira kumutanga nibishasha wa Mungu na nk'ubugoro nibishasha ubwo nawe w'igihugu nibishasha kubera ko wiyumvire kuri miliyoni mboni bishasha ibintu byose byarahindutse Corona Farias nibishasha uravuze Farias tukaba twumvise ko ari umuziki ari umusani wo mu Corona Various Corona virus Corona virus nawe nibishasha naco yononye ku buzima bwawe ni byinshi kubera narifite miliyoni 80 kuri bank nagumye ngaburira abana bari mu ibarabara muri Kenya n'abagenzi banje baza kugiwanje amafaranga agumagabanuka cyane n'urupangu n'emundi bakamugiyosha
watumye naruheza nibishasha n'akana kanje kari kankumbuye. Bawudeni uravuze yuko wewe uri kuriyubaka ahantu ho gutungira imfuvyi n'aba bantu bari mwibarabara. Bawudeni ubona yuko uzobishobora ivyo bintu kumenga biragoye cyane benshi barabiti. Nzobishobora nta kibazo kandi mo ndakora ibintu bikaze cyane gose. Mo ndakora ibintu bikaze cyane gose byose nzobishobora. Kwa amafaranga ndafise kandi nayava hanze n'umuziki nawe no kundiha nibishasha. Bawudeni nihe nzoga utono ngaha mu Burundi? Inzoga no ntazonze hari inzoga ubwoko bungana gute Ni bwishi. Yubumbwira naca nimenye naca miya yo no waniyo no. Basi nihe nzoga utinya yuko utono? Cenda tinya makaribu. Ndatinya rugombo usisongo ndayinywa. Nakaga karuguru ndakanywa. Kakandi tusangira n'abatama kakandi gusomya shasomya. Ego iyo ndi uravuze yuko atanzoka ni mutono. Bawudeni nabwiye ariyo zonwa n'izindi nanywa. Nk'inzoga nyene wavuze yuko kari buto kwigero yini? Na rugombo mugabo gwa ruguru ndarumva. Uraruna? Yo ndi nzoga uyitinyiri. Nka rugombo ikibi cyayo munywa muri benshi mugasangira. Ngaha mu Burundi hari abasani benshi kandi bariko barafatisha ngaha mu gihugu ca Buja Flava. Hari Satubi, hari Bface, hari Big Farious. Abo muririmbyi nturigere wumva indirimbo zabo. Uvuze? Ngaha mu Burundi hari abaririmbyi bariko barabikora neza, hari Big Farious, hari Bface, hari Satubi. Ana numwenzike n'abaririmbyi nabonze. Wetu nawe wamenye gute? Nagenda kuri YouTube ngaca ndamubona je kandi kije ndamukundira ibintu vyiwa akunda kuvugira ku baririmbyi cyane. Wetu ngo Bawudeni atera imbere ngo ndatazi Bawudeni ibintu vyaguce. Bakozi ba Remix TV mwumvise yuko wetu ngo ariko abikora neza cyane yavuze ati Bawudeni ateye imbere. Nike we ravuze ko ufise amahera menshi nkane yihange amahera woshora kumuha kugira na wanezerwa abandanye atera imbere kuko no mu Burundi twifuza yuko abandanye ateza imbere komedi yo mu gihugu cy'u Burundi. Uwo muhanga amafaranga ngana gute ngo urabona umwaka uri kurata wo kubwiha nk'agashimwe hari Gasore hari Kigingi nabuze wo hagashimwe ni wetu. Wetu nawe amafaranga no mwana unovuga cyane kwa ndaya muteo cagenda mu bitaro. Amahera afise ni menshi ndaya muteo cagenda mu bitaro. Muramaze basi kwicarana basi mukagani? Abwo oya nituravugana nawe abwo nzomugura nyene akantu k'ikado nanuwonzi namandamona kuri internet. We wamumenye kubera ya basi ntihagirigiye wosanga bamuvuze kubera igihe yoba yaragutaginza akavuga ati Bawudeni nawe yifuza namusuma aramvuga mu bintu vyiwe gusa ndamukunda. Wetu basi nk'ikomedi wovuga ati yarakoze amukaryoherwa niyi? Ariko komedi vuga abatipe baje mutipaje bango wetu kufasha umukobwa wanje ngo avume kwibi ajavuga gweba ngo Chanel babagira avume mu yimisi ucara guca. Chanel uramuvuze ni murimvyi w'u Burundi kandi ariko arabikora wowe uramuzi? Ujyana umugenzi wanje cyane. Mwamenyaniye he? Dufitanye indirimbo nawe nyinshi. Indirimbo mu maririmbanye ushobora kuyibaha ku bakozi ba Remix TV kuko batari bwa yo waragiye uri gumuye muko aroni nditwa maisha ni kama vita tunakomana nyinshi sana. Bakubwiye yuko wari mu diaspora bo bagututse? Usubiramo. Bakubwiye yuko wari mu diaspora bo bagututse? Siguriki diaspora turakubajije yuko cyo ari gitusi. Bwana ndakwaje bisiguriki. Bisiguriki nabyo nzi nifuze kubikubaza. Shefyo nazi. Sigurira. Basi bakwajije uri si mwisengero. Umudiakoni? Umudiakori. No mwisengero. Ujeje ikikoye nawe n'umuboye ama n'umuyaye. Nico gisigura diaspora. Sinzi vyumba jiji. Sawa. Bakwajije CEO nawe uvyumva gute? Nebisiguriye none. CEO bisigurire. Ndakwajije kugira menye wewe kungene uvyumva.
Cenge no bivuze navyo numva neza. Bakozi ba Remix TV twari kumwe n'umuririmbyi yakoze amahiti cyane kandi yakoze bigashimwa ni Bauden yaririmbye Sinadeni ni Bauden Sinadeni yaririmbye indirimbo nyinshi kandi zage zikundwa murazizi nta numwe atazizi ngo nuwangu urukwavu aremera ko rugira iki Biruka. Niyo mpamvu Bauden ari umuririmbyi yakoze cyane kandi yakoze byinshi cyane. Bauden uyu mwana wawe ari mubazi wenyene muurize mwanajua Kiswahili barakuizo nasoma somo ngapi? Ya kwanza. Na ngapi? Ya kwanza. Umetoka ushamaliza ma exam? Ameanza kusoma. Haja kwanza babake, muulize babake. Babako hivi. Iko na wengine bibi? Hana? Ni nani? Kitu chenye unampendea baba ni kitu gani? Muulize kwanza babake ni nani? Babako ni nani? Bauden Sinadeni. Mshasikia yavuze yuko ise wiwe ni Bauden Sinadeni. Gisigura ko atadeni ufise wewe. Jewe. Na vuze na deni ufise. Oya afite deni mana nawe mfuye nzo ndayirisha imana deni. Banyi babaguma banyiba cyane. Ariko bavuze niyo bokwibafusa amafaranga ushobora gutera umuntu agafa ngo na wetu ushobora kumutera amafaranga ufise ayo magatera apfa. Acagenda mu bitaro sigupfa. Amafaranga afise ndate macagenda mu bitaro. Bauden tugusanga nzu ufise kiyeri ushobora kumara ibiyeri binga. Jewe. Mwavyishi. Nka 18. 18. Ikazi ya nini? Bauden mu bodyguard uri kuranwa ntari karani. Vyiyumvira gute? Mu bodyguard nibikuboregwa. Aza kunywa mu jonda muhemvye. Wafise umuryango, umugore, ibiki. Arubatse. Ifanywe mu ijoro. Acaboregwa none nibishaje. Mubaze kwanza maranda muhemba. Turi urumva bavuze bakuzi ba Remix TV murazi ko tutigera tudekona reka tumubaze mu bodyguard yuko atazuyo uraza basani bariyemera reka tumubaze yuko yo bari kariyemera vya bindi nyene dusanzwe tubizi ni sawa. Yego ni sawa. Ukazina bitanga. Ishimira Imana Saidi. Bauden ni kiye kintu amaze kuguha uvuga ati uranezerwa yuko utoshobora kumuhemukira canke urazi yuko bashobora kuguha amafaranga kugira umuhemukire ni ikihe kintu yaguhaye kugira we uvuge ati je ndamusize ku mutima. Joe Bauden amaze kufasha ibintu vyinshi nararongo atakintu mfise yarampaye 300,000 turi Gitega ziramfasha nyene ndagura nk'ivyo mu nzu bikenya hama rero nanje shamvuga ati iki ciza unkoreye na nzoyitamo ku bodyguard wawe akantu ko suzozurama biva kugashara gato yanzogatora uko nyene. Bakuzi ba Remix TV mwumvise yuko Bauden yakoze cyane gose. Urumva yuko agushimira cyane akavuga ati yuko hari byinshi umufasha. Basi ni kai kantu uvuga ati jewe Bauden nzomwa kugira azabanzanya ambona cyangwa abona yuko uri umuntu uri kuramufasha cyane. Je nanje ikintu Bauden nzokora nzoguma nitanga muri vyose muri security yiwe yose nzoma nitanga uko shoboye kose. Yego sawa sawa. Bakuzi ba Remix TV twarababwiye ko tutazigera tugere ko natuzo kwa matwazanira vya bindi nyene mwifuza niyo mpamvu Remix TV iriyo ku bwanyu reka mubandanye mugira subscribe Remix TV ni televiziyo tigeri dekona. Bauden akajambo kanyu mubwira Remix TV yagusanze ahantu uri kurakora ibikorwa byiza. Mani bahezagire. Kandi respect. Ushobora kuvuga bagire subscribe. Uko nyine babwiye abigenze uko nyene. Bakuzi ba Remix TV twarababwiye ko tutazigira tudekona reka tugende tubandanye tubazanira ama exclusive tameze neza. Bakuzi ba Remix TV ni twebwe nyene inyuma ya kamera ni Ponda Boy umuhungu atigera dekona mukubazanira amasana mumeze neza niyo mpamvu tutazigira tubadekona mukubazanira ibintu bimeze neza.